Hello guys, ndabaramukije abarundi mwese aho muherereye hose. Ya kuri micro muri kumwe na Ami Burundi bite Sharifa. Ni sawa. Uraho? Yego ndashima. Ya ino musi wagendeye umwigeme ari witwa Sharifa, kubari bamumenyereye cyane bamuzi nka Slay Queen, umukobwa abereye cyane mu video. Ino musi twamugendeye nga bwira icyo ushoboye kubwira abafanzi bawe Sharifa nkuko basonze bakumenyereye mu by'imiziki. Ya wari umukwini video abantu wese bakumenyeye kuri ubukwini video kubera tumaze imisi tukubona mu ma video byo bivuye ku mpamvu ya yihe. Cyambere na mbere ndabashimiye kubona mwana imbere ikintu kimaye umunezero. Nkabashimiye n'abafanzi banje bose nibiyumvire yuko noba narabataye gusa nari narahagaritse gatonya akazi kanje ariko nibisigura yuko nagataye ndacakomeza gusa ibintu by'amavideo nivyo nabaye nk'ubihagaritse gusa ariko ndafise kampani yanje shasha dusora ama movie ndafise n'akazi gashasha nabateguriye soni muzokabona. Yesa nkuko mumvise umwigeme ari we Sharifa ya ino musi twamugendeye ariko ababwira impamvu yahagaritse kwinjira mu mavideo nkuko mwari musanze mumenyereye nkuko mwasanze mubaza yuko Sharifa mbe yagiye he kimubona mu mavideo yababwiye yuko afise ibindi ubundi buzi ariko arakora nk'umwigeme ubu ari mu mareresi y'amafilme afise n'ibindi aguma bazanye ibintu bishasha. Mbega Sharifa iyo filme uramaze gusora iyindi filme? No avant narakina amafilme ariko nta filme nimwe yigeze ija mu isoko nk'ama video yanje ariko ndavyizeye iyi ndiko ndakora kubera ariko ari nakazi gakomeye cyane kandi nizeye kazose ari filme izosoka imeze neza ifite na quality ya bien. Niyo filme yanje ya mbere nzotangaza ndayigirire na launch ikomeye cyane. Yesa nkuko twakurondeye n'abafanzi bawo bariko bakomendura bavuga ati ni mubaze Sharifa murondere Sharifa mu mubaze amakuru kuko tusamubona. Ino musi twamugendeye hama ikindi kintu filme yawe bayitwa nde? Sindemegwa kuvuga byose kubera nibanga rya kampuni yanje urumva nshaka ndabakorera surprise abafani banje. Agiye kubagira surprise ya filme yiwe nshasha igiye gusohoka igiye kuja ku rubuga muri no minsi. Ikindi kintu mama twabonye yuko berewe umeze bon mbona yuko basafreshere zose vraiment. Murakoze cyane. Hama mu minsi heze tugiye kumva ati ngo Sharifa afise umugabo ngo basigaye abana umugabo nivyo cyangwa sivyo? Ndibaza iyo ni private ni banga ryanje ry'ubuzima si ibintu byose byo kuja kuri social kuvuga ariko nkuko wabibonye nk'umujournaliste ndibaza wansanze muhira n'aba brother n'aba sister na mugabo wabonye. Yesa nkuko abafazi bavuga ati ngo Sharifa wakukwihagaritse ngo kubera yaronse umugabo yarongoye hama bakavuga yuko ngo yaronse umugabo ngo wasigaye aba mu gihugu ca Kenya ariko no musi bamusanze muhiri wabo abafanzi buga barabesha ni kubanye babonye yuko ihagaritse gukina kumubona mu TV kumubona mu vy'ibirori hose yaragaritse abafanzi bari bazi yuko umugabo niwe yakubugiye ati kuja mu bintu by'ama video kuja ku TV online hose. Ndibaza ngize niyo mariage umugabo wari we wese azonkurikira azoza yemeye ivyanje byose namba nja mu movie nkina movie azokunda akazi kanje namba ndumu queen video azokunda akazi kanje sinibaza yuko hari umugabo azoza guhagarika indoto zanje. Me ariko ubu ukeneye imana izoguha umugabo nga mu Burundi nyene cyangwa hanze? Wari we wese yanteguriye ndamurindiriye uko biri kose. Yesa wambise Sharifa Queen Sharifa n'umwigeme mwiza cyane mu buranga ubona ko yambaye neza asangara cyane. Yesa urumva Queen Sharifa n'umukobwa mwiza cyane atazi kubesha atazi gukora amateka nk'abo bandi bavuga ati ngo yambaye impuzu za $100 we ivuge na dimi ashobora kwambara murabona ko aberewe kameme be iyo perike mbira waheguriye yagenye muri ville shayiyo yo nayiguriye mu isoko aho hafi mu Kamenge. Yesa bumvise aho yayiguriye Sharifa ni umukobwa mwiza cyane atishima urumva ibintu byose abigura mu isoko mu Kamenge nkuko yabivuze nkuko mwabonye uko ameze bo abo cameraman hera ku maguru bagakugutura bike. Urakoze cyane Ami Pro banembere kugira unshimishe kabisa unkwenze n'abafana banje basubire kunyumva yuko nkihari nivyo batege biyumvira by'abagabo sizi kwa
bavyikure mu mutwe gusa babandanye barindira babona akazi kanje nabateguriye soon. Yesa nigiki ushobora kubwira abakunzi bawe barako barakutegereza kuri Burundi Flix TV? Nigiki ushobora kubwira abakunzi bawe nkuko ino munsi twakugendeye mbo nkuko bavuga ati ngo wararongoye urafise umugabo nkuko babivuga, ushobora kubabwira iki akajambo kahe? Kintu nyamukuru nobabwira no cyambere na mbere no bashimira kwanza, icya kabiri nobabwira bareke kwiyumvira ibigambo nyene vyo by'abafana vyo mwisite vyiza borindira bakavyibonera. Ivyo by'abagabo umusi azoshika nzobitangaza, ndibaza nkuko namanangaza akazi kanje nkuko ibintu byanje nta sokri rimwe mu byanje nkuko nakubwiye ipanaro yanje ari 10,000 kandi osanga ari ivyo nakubera. Yesa bakunzi ba Burundi Flex TV, ino musi tukumwe n'umwigeme ariwe Sharifa n'umustop gendeye turi kumwe ngaha anye iwabo, ahani iwabo aba nkuko abafanzi bavuga ati ngo afise umugabo uyanarongowe ari cyari iwabo. Twabonye brother biwe aba sister biwe mbese n'abavyeyi biwe bose twababonye ari iwabo vraiment nkuko mubivuga. Kuri micro yari Ami Burundi, inyuma ya kamera ni Wilson.